TV. Tunda Juhudi. Ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV 257. Myself ni DJ Fanny 257. Uyu munsi rero ndabafitiye inkuru nziza kuri bamwe bakunda kugendera uburundi, surtout ingenzi n'abandi rero ushobora kuvuga ati mba mu Burundi nkeneye kwimuka cyangwa nkeneye gupasa weekend ahantu hameze neza hatuje kugira ushobore gushira ubwenge ku gihe. Aho rero nahabateguriye niho ngiye kubereka. Amagaze benshi barahazi ni immigration y'u Burundi, niho duhagaze neza na neza. Niryo barabara ushobora gucamwo ugiye kuri ambassade ya Amerika kugira ushobore gushikanya ahantu. Nimuze ndabereke akeza karigura. Et voilà, l'adresse c'est simple comme vous le voyez. Twamaze kuhashika, ushobora kuza n'umuduga ukadodora ngaha hari abasiti bakakugurira umuryango munini ukinyiza umuduga wawe, cyangwa nka bamwe bigendera n'amaguru nka jewe ushobora kuza ukagera kukajyango gatonya aho haba hari umusekirite naho nyene ukadodora bakakugururira. Mwabonye ko horoshe, ushobora kuza rero kuruhuka pour le weekend cyangwa uje gufata vacances mu Burundi ukaba ufise ahantu ushikira hari sécurité totale. Novuga yuko inama shinga amateka ahantu ikorera abanama ni hajya urana ko ari hafi iri barabara plus nkuko nabibabwiye rija kuri ambassade ya Amerika. Uva uje uva nko muri Amerika uba uri wanyu, uba washitsi wanyu. Aha rero twamaze kuhashika, reka tudodore rero tubereke ukungene indani hameze. Voilà, nkuko nabibabwiye rero inzu zirarutana, ushobora gushikira ahantu nta sécurité, ukiyugurura kujya kw'impene ukiyinjiza ugasohoka. Mugarero ngaha akabijya hariho abasekirite kandi binjya bunyu babushitse, uri ngaha uburi protégé cyane ijana kwijana. Usivye yuko Kigobe ari quartier novuga yuko irimwo ambassade ya Amerika, iri barabara rishika kuri ambassade ya Amerika hariho security kwiye, ijya ni immigration security rakwiye. Iri barabara nayo nyene novuga yuko ari barabara rija kungura amakoraniro mu Kigobe, urumva yuko hari security ikwiye. Uri ndani ushaka kugura amayinite yaguheranye uca umutuma akakuzanira. Ni benshi si wenyene, benshi barahari baba security. Ku murango bamwe bakunda gufata akavinyu, hariho barco zibiri hejuru, hariho na jardin ushobora kwicara ukashira ku katebe ukanyweramwo akavinyu. Urabona yuko winjiye muri ino nzu nta gondo uhura nago, hasi hari akabijya nkuko wibona, nta gondo mwohura nako, barahakubiseho ibintu vyiza nkuku. Urabona washuhiwe mu nzu nuko gusa hadashuha, hariho climatiseur. Mugabo washuhiwe mu nzu ushobora kwicara hanze uvuga ati hari gihe ujya novuga umuyaga wa IC cyangwa wa climatiseur urangoye, reka nje niyicarire hanze. Urashaka kwicara hanze ugafata akayaga. Urabona hose hari clean, surtout isuku rihari ni mama wararaye. Ego twinjira rero mu nzu kugira mukurikirane uko hameze. Urabona ko ari ibintu by'amavuta gusa, inzu nziza cyane kandi ku giciro gito cyane kitavuna. Aho hasi rero ama numero, washimye inzu ushobora kuraba izo numero kugira ushobore gutora ubarondere ufata inzu. Nababwiye benshi sikuvuga gusa ngo nuje muri vacances ngo nakwiye gufata maison de passage cyangwa kuronka haruhukira, no. Ushobora kubavuga ati mbanga muhira hanyene Bujumbura ha mu Burundi, reka mve muhira pour le weekend ndaba hanuze guruhukira. Ivyo rero benshi birabafasha mu mutwe, surtout nka weekend ya nyuma y'ukwezi, bituma uruhuka mu mutwe wiyumvira ibintu wakoze, nkwiye gusubira mwibi, nkeneye gukora ibi, ugashira ubwenge ku gihe. Rero umva bisaba ko wimuka hantu hawama wabonye, reka mpindure mu mutwe nje ahantu igitanda cyanje nico njyama ko misi yose. Mugabo reka nje ahandi hantu, rero birafasha. Niyo nakabanga ndabibi birafasha iyo umuntu agiye kurara ahandi hantu rimwe basi mu kwezi udafise uburyo. Mugabo hajya ahantu nta gutuma wiyumvira neza, ugapanga ama projet yawe neza. Karibu rero.
Voilà nkuko mubibona rero akabijya nuko iyo nzu niyo bifatanye bifise ivyumba 8 umva uje n'umuryango uraronka aho ushikira n'umuryango ukakwegera mugashaka kugira ivyo musangiye turinjire mu nzu nkuko murabibona. Wow super nababwiye yuko ataco muzomburana umva ntusuye kandi guhangaye kuyumvira ati shikire mu minyaganyaga oya inzu ni nziza gose murabona muri saro ko hameze wakigwa n'imivinyo. Yes nkuko murabibona rero murabona ko ari inzu imeze neza gose ifise isuku freshere nka yose urimo ni muri White House. Ego turabandanya tubereka rero uko imeze kugira muzoshobore gushikira heza cyangwa mufata karuhuko mushobore kuba ahantu heza nkuko nabibabwiye. Rero ndavuga yuko ari mu gikoni kuri bamwe bakunda guteka nka jewe murabona yuko ivyangombwa byose birahari. Iziko ryo mu nzu ushaka gutekera hanze birakunda. Bamwe batamenyereye ivyo ku magaze n'ivyo mu muyaga nkuba bakafatikana itekere ku makara mwese murashaka kubura kubaho neza atakibazo mufise muri aya mazu muko murakurikirana. Inimero nkuko nabibabwiye nizo mubona ngaho hasi mushaka kwakura mukeneye aho muruhukira kumushaka kuharonka. Rero turaduzire mu vyumba mukamo ikigongo muko murabikurikirana cyangwa muko murabibona mana yanje nta handi nkuko nabibabwiye ushobora kwiyumvira gushikira hameze neza hatekanye amaplan utari bigera ubona y'inzu kinjira nko kuvuga ati ndinjiye ibwami climatisere kuri bamwe bafise ikibazo novuga cyo gushuhirwa yo baryamye murabona kitari kugene kimeze kisa neza uraruhukira ahantu heza atakibazo ushobora kuryama igitanda kinini gose murabona ushaka uri munini urita ko nyene mukajyama muri 3-10 mwese murakuri igitanda ciza gose. Ubwogero rero ndabubatuye murabibona uko hameze urashaka kuronka amazi ashushe ushaka koga yashushe ushaka koga yakanye bikuvako ni wowe wenyene uwoga ayo ubona ko bimukwiranye hameze neza gose nta mpamvu yo gusubira kandi kuvuga kwiyumvira ati mbega nzobona aho nshikira mu Burundi bigenze gute. Nababwiye sabava hanze gusa ushobora kuba uba muhira ahanye ni Bujumbura mu Burundi ukavuga ati nkeneye ahantu ndukira weekend hose urahawe ikazi niwakure kuri izo nimero kugira ushobore guhindura aho cyama uhindure n'ivyumviro bavuga ngo uraraheza ukarota neza kandi ugakora n'imigambi yawe neza nko muko murabikurikirana. Inzi nziza gose wow hibaza uharaye rimwe urota imigambi ijya kwizatunga ushaka batamahera ufise urashobora kuharara ukararura urabona ko uri mu mahera kandi ukwije kira kintu. Kaze mwese rero ushobore gushikira ahantu heza kurukira ahantu heza. DDF TV Tunda Juhudi.